Ndabahaye mwiriwe kaze mu makuru atekanye kw'ikirere kizoba kimeze kuri wa gatatu igenekerezo rya 17 Nyakanga umwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo ibicu byinshi mu bice vya Muramvya, Kirundo, Muyinga, Karusi, Gitega, Ruyigi, Cankuzo hamwe na Bururi. Mu bindi bice hakaba hitezweyo ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara ya Butanyerera hamwe na Gitega aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 14. Ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara zose z'igihugu cacu uretse mu gice ca Rumonge hitezweyo ikirere kirimwo ibicu vyinshi gusa. Ahazoranga ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Bujumbura mu gice ca Cibitoke aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 31. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:54 rirenge igihe cy'isaha 12 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mu yateguwe n'ikigo Ijebu nayo Nadia Ndayizenje na yabashikirije mwakoze kuyakurikira.